ndiko ngoma ndakubwira ikintu umaze kumva company isinyisha abantu nkatwe nyene bangana uko mu yandi majambo ntibihobahoba. Okay, ngiye guhembwa neza, tugiye sijeje nyene tugiye guhembwa neza. Je nafise umufana wanyu akunda kundemera kano kantu cyo tunakagirako ngo muri filme y'u Burundi ngo abantu baguma basinya amakontra ngo nabakobwa gusa. Nta nirwi irahera umuntu yonge kunyandike narigeze guhakwa no kumubroka mugambo nayo bansinze bate kuno muntu mbandanye arananyandikira nka mwishura nakayasinye naganze ko atabagabo basinya amakontra bimeze gute diko mu bisanzwe nta gitsina gore kigera gishika kure hatarimwo ukuboko k'umuhungu cyangwa k'umugabo. Burya iyo umugore afise amahoro mu yandi majambo nuko biba byavuye ku mugabo. Karotora gafise cyane ubutamufise nawe Fanny Ravine yirwa arasinya amakontra buri kwezi je numvise Fanny Ravine mbona Norask atamuha amahoro atanamufasha kumbure kugira ashobore kwitaho akazi abasanzwe akora mwico gahe makontra ntayo yoronka mugako kanusha ndabira nk'ubufani yaraye ku makofe byogora ko haje kwamamaza byo nagorana yuko abandanya kugira intege zo gukora cyane none umutwe w'umuryango ninde kano kazi kagiye kudutera intege kugira tuze tukore amafilme menshi kandi meza asumba dusanzwe dukora. Abarundi benshi bataraba filme ndundi ugasanga birabire filme z'abanyamahanga kubera iki kubera hari ibintu bibuze muri zino filme zacu su kuvuga yuko ikosa ari twebwe ahubwo ikosa ni support nkenya tuba dufise batufashwe mu mugongo na Esero ndakubwije ukuri tugiye gukora amafilme y'ugwego ruteye ubwoba kandi amafilme asa neza kandi na menshi burya zina muntu wese afise igihe ciwe we niwe warusige utaragura imodoka irega none ndabatondagure nk'abose baratunze imodoka tunezererwa umugisha wundi kuko n'unezerererwa nawe uzoshikirwa. Dico Entertainment. Ladies and gentlemen, hope you are doing well, guys. Be blessed wherever you are. Yako tumeze neza ibintu bibarubuki n'umugisha day by day twenyegeza uno munsi si entertainment gusa kuko abahamaze kwivanga mu nakazi for real. Ndakubwira ngo umuhigo wewe wamaze kugira subscribe kuri Dico Entertainment, that's for real. Ndababwira ngo nikaze cyane bisa nuko mutangaye ariko tugiye kubikora muri no mwambaro of course. Ndabihereza he reka mbanze mvuga kino kintu nakoze pub. Ndababwira umwe mu bakinyi ba filime bamaze gusigninga of course basinya kontra y'ikinjana. Men uziko nagiye nakira ama comment menshi ngo kuvaho AI iziye ngo abantu ntibakivugisha ukuri ngo abantu barabesha ntibavyizera byoroshe. Niyo mpamvu je navuze nti icambere ndabanza nkore kino kiganiro muri no mwambaro muracavuga yuko ari AI cyane nari no jwi ni AI ijoro gira cyo that's not the artificial intelligence ni ibintu biba ari byanyabyo for real. Sinzi impamvu abantu bakomeza kwibaza yuko nkanje nshobora gufata umwanya ndiko ndabesha abantu aho kandi nahavuye ndanabereka umuntu wari we ntabyishino vuga cyangwa ntari ntambwe nini ntaramwakira cyane ahubwo kugira n'umundi mubandanye munabivuga babivuze turakora yambaye uko muraza kumwumva mwicu canke ndamwerekana man of God yitwe cyo byagora nayo ko risohoka kabisa gikore ku maso bakubone biba binagoye ibaza yuko mwamubonye nubu ni AI canke ni byanya je ndakora ameze uko nibaza ko bashi muri ko murambana noneho beshi je nta nubwo bigeze bambona Davi ijwe ariko baba barizi baraza kunyihanganira ngiye no gukora kino kiganira akagripe kamereye nabi ari kijwe barumva ni mugeni ryare ndi for real man ndakwagira kuri Dico Entertainment kabisa.
murakoze cyane nanjye ndabashimira Diko kuba mwatandukanije AI n'ubuzima busanzwe umugani wawe benshi bibaza ngo ni AI ariko iri jwisi rya AI nkuko wabivuze kandi ni isura si ya AI no gutwenga so kwa AI so kwa AI uyu mugabo turi kumwe mu mazina yo kuri Karangamuntu yitwa Sinkirima sindiyo Sinkirima Davis Luc Davi abenshi muri ko muramumenya cyane ku izina rya Parfait bitewe na filme iriko irakora amateka mu gihugu cy'u Burundi yitwa Kamuna Ode from GN Films kwa neza hagufi ya Sabas inkuru nziza nibaza yuko mwahisemo mumenya mu buryo bwagutse hanini sibyo tuje kuvuga mugiye impamvu kashi nkunda kubehera aho hantu nuko ino filme abenshi bagiye basuzugura tunabivuge niyo iriko iratuma abenshi tubayeho tukambara umwambaro nkuno none kuno sukwiyemera tukasinya amakontra y'ikinjana na cyane ni kontra y'ikinjana kabisa natanguye mvuga yuko nene nakwerekanye gatoya wasigninze contract and then abantu baza kuvuga ngo ni AI ngeze ibintu mwambara niki niyo mpamvu nageze hano hantu abenshi bari ko banayibona ahantu ibikorwa bibera nta byishinza kuvuga turi kumwe na nyiravyo ubanza twinjizemwo kwanza gusinya ino kontra byagenze gute neza na neza cyambere kimwe gusinya ino kontra n'ubuntu bw'Imana yego niko novuga kuko atamana nta kintu kimwe coshoboka yego umva Imana yanyizeye mu bantu benshi ihitamwo jewe niyo mpamvu yangaragaje hama barampa ino kontra ico ni cyambere ica kabiri ikigira kabiri si kontra ya Davi gusa ni kontra ya Holy Mountain Films kumbe yego niko niyo mpamvu nakomeje kubona timu nini anyway timu y'abantu baberewe kabisa mbeko kubega kwabo ni Holy Mountains canke n'umwambaro n'ubundi wino company duhava tuvuga umwe munini nico cico nariko ndakubwira ni kontra ya Holy Mountain Films si kontra ya Davi yego ariko Davi ni userukira Holy Mountain Films ndibona bona umwambaro bambaye wanditse ko gute bazi ko ntagisoma ibintu biri kure man nakikomeje kutureka no kuvuga okay nico nashaka uno munsi baberewe mu mwambaro wa SLL company ntabwo baberewe mu mwambaro wa Holy Mountain gusa abo babona baberewe n'abantu bagize iyo timu nini cyane timu nabonye rimwe abantu benshi b'igitsina gore aho bukera nawe barakuvuga nije bavuze umwe ngo Diko ngo na promoting abagore ngo ikini none ko ari bo benshi bari muri filme tugire nte Diko gico kintu nayo ndakunda wakibona ariko mvugishije ukuri abagore canke abantu b'abakobwa n'abantu batahura ibintu mbere kandi n'abantu bashaka kugerageza ikintu bakicumba kugira babone koko kijya kintu ari ukuri niyo mpamvu rero mwama mubona bama bari imbere mu bintu byose urahano yavuze ngo maboko igihumbi ugiye no gusenga je namadaho no muri church abantu b'abagore nibo bari benshi cyane harundi yambwiye insiguro ntemeye gose ngo nibo boroshe gukonvenka ngo bafise imitima yoroshe avuze uko twogahuza nabintu nakazi sinibaza kuko avuze uko umuntu yoroshe gukonvenka n'umuntu novuga yuko atabwenga aba yashize mu menga wohava ujana mu bintu byari byose kurimwe niko novuga ariko sinibaza ko boroshe gukonvenka ahubwo n'abantu babona imbere ikintu hama bakagerageza kugira babone ko kijya kintu ko karico yego imbere yuko hava utuyagira neza na neza SLL Burundi ikora iki hari abantu baba bashaka kumenya icambere ati amasezerano mwamaze guhana wewe ugiye gukora iki ko tugusanze muri campus filme turakubura ugiye kuzutonda ku munsi udandaza ivyuma nk'abandi bose canke bimeze gute Sindi jeje nyene nabivuze SLR company Burundi yahaye contrat Holy Mountain Films Holy Mountain Films irimwe abakinyi basanzwe bakina filme Meandi majambo twebwe nitwe tubiserukira mu kuyamamariza ego twende twamamaza ibikorwa vya SLR company muzamamaza nka timu mwese canke ni wewe ku gatwe kawe ugiye kwamamaza and then ukonvoke abakinyi bawe nawe baboneke mu bino bikorwa nakubwiye burya ni kontra atari ya Davi ni kontra ya Holy Mountain Films Meandi majambo ni kubwa Holy Mountain Films na SLR company Burundi ariko niwe twabonye ufashe ikaramu mbona abonye n'undi mu mama uyo mama yitwa gute Josiane nabonye Josiane nawe nyene ni Marene wo mukamu ziko nakomeje kwibaza hano ndamuzi bika come on ne hatari namubonye nawe nyene mwegeranye muga nta bandi nabonye bari bafashe ijya karamu
bisanzwe ikintu cyose kigira umuyobozi wacu rero si ngombwa bose bashire ku mukono burya umuyobozi n'umuntu aba yizewe nabo arongoye nibo rero baca bamushira imbere kugira aze gukora ivyo donc icakora cyose bacemera uko nyene kuko baba baramwizeye bakamushiraho rero jewe na Josiane nitwe dusanze turongoye Holy Mountain Films. Yego muri Holy Mountain muri bangahe ni bande nabande abo ushobora no kwibuka uba du presenting kuko nibaza yuko bagiye kubabona vuba no mu bikorwa vyagutse. Holy Mountain Films turi benshi kandi benshi cyane. Novuga turi gitigiri c'abantu badaharurika niko novuga turagwiriye nk'umusenyi ego so du presenter rero mu buryo bwaguse ino SLR Burundi ni company imeze gute ikora ibiki? Murakoze cyane. SLR Burundi ni company iri ku isi yose aho hantu hashira kantu ni company iri ku isi yose itari mu Burundi gusa si yo mu Burundi gusa iri ku isi yose ibihugu byose uzi SLR company irahari rero ni company idandaza ibikoresho byose donc n'ama pièces de rechange amamoto imiduga iki dandaza amamotera aduza amazi n'ivyo amazi birimo harimo vyinshi je nkihagera ni budget ni kwa kuntu imodoka ishobora gupfa nk'imoteri ukavuga ati ngiye kugura iyindi ndayisubirize ikinga riravunitse isera ngiye urumva nuko mise mvuga kano gato urumva ipine riragize ikibazo reka nje kugura rishasha naho hantu nabibonye harimo n'ivy'amazi ego harimo ibintu byinshi ngira n'ivy'indege bizahavura nuko taragira ngira n'ivy'indege birimwo nukuvuga ngo hari umuntu ashobora kumva David twagumye tuvuga kwamenga tuko tabicisha amajambo tubanze tubabwira ama pièces mufise hano hantu muri SLO ama pièces yose pièces de rechange y'amamoto nuko nta pièce nimwe woza ngo usange idahari nk'akarorero turafise ama transmission akomeye cyane atana handi hantu woyasanga diko atana handi hantu woyasanga turafise ama chaîne de transmission nawe nyine akora nayo ma transmission nyene abakomeye bya bintu byo gucika byo nta biba bihari ni chaîne ikomeye ushobora kumara n'imyaka ukikoresha ugarinduza n'imvi yego igihari wumvise original wumve SLO wumvise ikintu pièce de rechange ya original wumve SLO sivyo gusa turafise ama bandafre mana yanje bandafre zozo ngaha nizo ku rwego rwo hejuru bavuga ngo mu Burundi ngo ibintu by'abazungu ntabyo dufise ahubwo dufise nyene nkabijya OG original nyuma y'ama bandafre turafise n'ama virebreke virebreke yo urazi yuko ariyo ikomeye na cyane ku moteri dufise ama virebreke y'ama moteri mbe hajya virebreke na bandafre biratandukanye ziko je na Holanda mpakwa kuvyitiranya oya sico kimwe bandafre urumva yuko ari bandafre ariko virebreke niyo ituma haba kuya kuntu umuntu breakinga ufashe nka freje niko nibaza ko virebreke cikora oya virebreke ahubwo nifasha ama piston nifasha piston ndibaza aho twinjiye ndani mu moteri nifasha piston kwijya mélange hama akaba ntuzenya échappement donc ifasha ama piston gukora neza kugira amavuta aze gukora ahacaba échappement ku mabuji donc isi aha twe urumva twe ntituri n'abafundi cyane bivyo bintuze aha nubwo twokwibesha baraza kuhadutahura jico nashatse kumenya n'ama pièces bafise hano hantu cyane gose turafise rero n'andi mapine y'amamoto twita cross country ayo mapine rero bayita rumena mabuye n'amapina akomeye ngira nubwo urabona ya misozi y'ama moto urabona ibintu twambaye y'ama moto ndibaza ko ndakubona y'ama moto dukunda gutwara cross country impamvu bayise rumena mabuye urumva yuko ariyo ya mbere ndazumva ko ushobora gutaruka izi ni za zindi ushobora no kuduga nka Kilimanjaro wibereye ku moto yanuka hanahanira bikakuba turi nanzegwe tuvuga umusozi wacu tuvuga nanzegwe bari umusozi wacu hama sivyo gusa turafise n'amantu z'amashambra air ya K-Mall ni shambra air ikomeye cyane gose nukuri gusumba izindi shambra air zose wobuze kuko iyo shambra air ingene imeze nubwo yogira ikibazo gatoboka uyihomye isubira bushasha
uyihomye isubira bushasha ntimeze nka za zindi ushobora guhoma watambuka kabiri apanejo watambuka kabiri urashobora kwegera nko ngaho imbere gatonya nka 100 metre ukaje usanga irasubiye gutoboka usanga nakabuye gatoya kisare karayitobora hariyo ikindi rero bita amavuta ya esero ayo mavuta na mavuta akomeye cyane gose na cyane cyane kuri izi moto kuko arakurinda kugira revision cyane na mavuta atuma ni moteri yawe imera neza ihinda neza diko ndakubwije ukuri aya mavuta urashobora gutembera igihugu cyose atahandi woshobora kuyasanga atari muri esero honyene ngira niyo mpamvu numvise menga barayitiriye ari hakwa kwitiranwa na kampuni yego cyane esero aya mavuta n'amavuta meza cyane gose kandi yo ku rwego rwo hejuru kandi ubu uranarinze ni moteri yawe si ibyo gusa turafise moteri zivomera 4 pouces na 3 pouces izo moteri na cyane cyane abantu bakunda kuzikoresha abantu bavomera imirima nangize urwango zigenda zivomera imodoka nizo mu mirima nizo mu mirima ni moteri zikomeye cyane gose 3 pouces na 4 pouces fise na moteri y'amamoto moteri zikomeye kandi zikomeye cyane wumviseho zikomeye diko ni moteri atana handi hano ushobora kuyisanga atari muri esero ntavyo nomara kuko ni byinshi inyuma y'izo moteri turafise n'amabuji ku mamoto yose za Kayuki Saniri za TVS zose mbere n'andi mamoto yose atandukanye mugihe hano abantu benshi baramaze iminsi baganya babwo ko ushobora kurondera buji z'amamoto zimwe ukanazibura hano umuntu wese aje na markere yose arashobora kuronka buji atakibazo diko ngomba ndakubwiza ukuri umuti wabonetse nta handi woshobora kuronka atari muri esero nta buji nimwe y'imoto ushobora kurondera ngo ubure muri esero kanako bakunze kandi z'amakarite hariho rero nakabijya hari abantu bafise amamodoka canka amamoto afise amapine y'amatubless ayo mapine burya yatorewe umuti dufise umuti bita mahoko ego ni umuti twita mahoko none amapine arakenera umuti ego mu bisanzwe nakabijya ni kwa kundi nakubwira yuko twebwe dufite ibintu tudandaza atana handi hantu wo bisanga uwo muti ngo umeze gute diko ni umuti ukora ku mapine yaba y'imodoka na cyane cyane y'imodoka na y'amamoto mugabo atagira chambre uwo muti rero tukora gute uwo muti hari gihe ushobora kuba ufise ingenzi cyangwa ufise abantu uri kuratembereza ugagira accident mu ibarabara na cyane cyane ipine rigatoboka rigahura n'igikaya cyangwa rigahura n'umusumari ndakubwije ukuri nta nibyo wo kwigera umenya yuko ico kintu cabaye uwo muti ufise siniko ndabitahura ariko uwo muti ubusanzwe wawutezeko canke ico kintu kimaze kuba uragaruka ukawusigako urakoze cyane uwo muti ntagutesha umwanya ntiwirigura urava mu muduga canke guhagarika imoto ngo ugende ngo kubisuzumisha canke ngo bikore ahubwo uwo muti wonyene kwera ubusanzwe uri ndani mu ipine uratahura ko habaye ikintu itoboka gipine uwo muti ugenda wonyene ukacuhoma hajya ahantu ukiri ku rugendo ibyo bintu bikiba nta nivyo umenya uraza ugacahoma we ntumenya n'ibyabaye diko nta nivyo umenya esero Burundi umuti rero uturinda gutakaza umwanya na cyane cyane ku bintu bidakenewe uriko urahagarara ngo je guhomesha ipine ngo gira iki ngo wacerewe ujya muti ugenda ugahoma directement jene mpamvu wumva natekereje ibi bintu bawumva menga ni nk'umugani baza kubesha bari kubana habona ni company yagutse niza ko company nkino kintu ca mbere iba yarirenze ububeshe kubakiriye kuko tuvuga ibintu nka bino tukabivuga no munsi twizigiye atanubwo badufise nubwejo ho caza umukiriya arondera ca kintu iyo ca gitora diko ngoma ndakubwiza ukuri iyi esero Burundi ndakubwije ukuri ahantu hose iri n'umuntu wese wogenda ukabaza yo tubera icabona ira ari honyene canke mu gihugu hagati barafise n'andi mashami intara zose z'igihugu c'u Burundi ziraserukiwe nta hantu na hamwe gogenda ntuyisangeho nubwo woje hahandi twa hose ahoze ke ego nta hantu na hamwe
iyi company yarakoze ko ishoboye kose irakwiragiza mu ntara zose z'igihugu. Ego iyo umuntu yumvise ibintu nka bino rero nibaza yuko sishira hamwe ry'abagira neza ryavutse ngo tuvuge ko bino bintu bagiye kubitangira ubuntu. Yego na cyane yihutira kumva akanota hari ivyuma nka bino biza bifise amakarite mu gasanga ugereranije n'uburyo bwa bene gihugu kugura ivyuma biragoranye. Ibijanye n'akabeyi muri Esero bihagaze gute? Esero yaje nk'inyishu ku barundi bose ndetse no ku bantu bose. Ati ibintu wabivuze numva bitebwa wa mugabo binazimvye tuvugisha ukuri ko bizimvye ntibizobuza ababosi ko bigura. Diko je ngoma ndakubaza byo gutwara iki nk'akarorero kugura nk'ipine n'akarorero uriguze nk'ibihumbi nk'amajana 5 n'akarorero riciye rimara imyaka 200 ritagize ikibazo rikomeye no kugura ipine 80 ibihumbi 80 oya ipine 80 okay yo pine ukaba yiguze ibihumbi nk'amajana 3 canke amajana 2 canke ibihumbi 100 ukaca usanga uri kurakoresha ku munsi cyangwa uri gukoresha ku kwezi ayo mafaranga notumangura yahabwo bimeze ko utumugura n'igimiliyoni 2 muguzi kuri zo mari gihe kinini na cyane anga rero nuko biri so aho ni ku ruhande rwa Esero ku ruhande rwawe rero ego nibaza ko byotera intege bagenzi bawe baba bakuru bawe canke batoya bawe baramutse bamenye nk'akanoti mugiye kuza murinjiza ku kwezi nyuma yo kumenyekanisha bino bikorwa. Byotera intege bagenzi bawe Diko bagiye kuza baragukubita akabahasha kabara gutege Bwana Davis mumbabarire ati ndabivuga nakuyingofero Zaje nayo nkura nubwo numva bindembeje yavuge mu marundi ntacyo mu madolari byo bacanga okay kapu nini je yanteye ubwoba muriteguye nuko bokugabira azoza arava mu mapire y'amakinga gusa nimba y'amakinga arimo. Okay muriteguye we ready okay Diko Diko ngoma ndakubwira ikintu umaze kumva company isinyisha abantu nkatwe nyene bangana uko mu yandi majambo ntibihobahoba oya bana yibonye byo uravye ubuki sakora abakoze uburyo bamba ukara byuma bihari byonyene wo kwibwira ko ari nini wari kuvuga kuca kanoti rero reka tudugira aho hantu kuca kanoti ni banga ariko mwihera amaso mugiye kubona ibintu byinshi bitandukanye burya akanoti aho kari karavuga niko no bivuga karavuga yavuze ngo ahari nimba ngo ntavuze induru kwa ntavuze induru ariko aragaragara burya umuntu urabona ko kwasa n'amafaranga vraiment nta tuvugisha ukuri oyo uyafise ushobora kumuraba muga hari abagabo aho hirya ahantu tumaze imizi tujana Prince ushobora kubona umugabo yambariye bambabarire mvuge ino mvugo yambariye nk'inyebete ukuntu menga yiviriye mu mwonga ukabona ku miliyoni 5 mu ipantaro ya natobose ataye wa muziga ko kabisa ariko bivana n'akazi akora bivana n'akazi akora mwo mwanya ashobora kuba yakuye mu mufuko ugasanga yarari mu kazi mwe rero ati bihagaze gute rero bihagaze neza ndababwije ukuri urangene igitigirire gakunyibagiza ugiye guhembwa gute okay ngiye guhembwa neza tugiye sijeje nyene tugiye guhembwa neza kandi David impamvu mashaka tuvuge kino kintu je nafise umufana wanyu akunda kundemera kano kantu cyo tunakagira ko ngo muri filime yo Burundi ngo abantu baguma basinya amakontra ngo nabakobwa gusa nta nirwi irahera umuntu yonge kunyandike narigeze guhakwa no kumubroka mugambo nayo bansinze bate kuno muntu mbandanye arananyandikira nka mwishura nakayasinye naganze ko atabagabo basinya amakontra bimeze gute rero mbashaka dukora ikintu gisa n'igishinga ntahe nimbono musi uri mu mbabarembe ndavuga wowe kuko bajya nabandi uhetse ushobora gusinya kontra kandi ugasinya kontra nini noneho uri n'umuhungu dushinga intahe twerekana ko no ku bantu b'igitsina gabo bishoboka niyo mpamvu mbana ko wajije ikintu nk'ico Diko ngoma ndababwire kino kintu kwanza yumvise umuntu avuga ikintu nk'ico byakira gute kwereka muri kandi ureka nanje harageze gihe ndaraba mbona menga nivyo kwereka abagabo canke abasore mudakunze gusinya amakontra cyane uganije n'abagore Diko mu bisanzwe nta gitsina gore kigera gishika kure hatarimwo ukuboko k'umuhungu cyangwa k'umugabo
shaka umparirize n'akaronda kaguha abagore babahaduwe ka wa muntu nyumviriza neza diko genda n'akaronda kaguha burya iyo umugore afise amahoro mu yandi majambo nuko biba byavuye ku mugabo akarotora gafise cyane ubutamufise nawe Fanny Lavine yirirwa arasinya amakontra buri kwezi je numvise Fanny Lavine mbona Noraski kuko Noraski atamuha amahoro atanamufasha kumbure kugira ashobore kwitaho akazi abasanzwe akora mwico gahe makontra ntayo yoronka mugako kanusha ndabira nk'ubu Fanny yaraye ku makofe byogora ko haje kwamamaza byonagorana yuko abandanya kugira intege zo gukora cyane hano kuva we nk'ubumvise ngo Fanny Lavine ngo ageze kwiterambere ubwo nyene ucubanza ukabona umugabo yitwa Ntare 6 Noraski eko none umutwe w'umuryango ninde umutwe w'umuryango aba ari umugabo byo diko abahungu bari inyuma kandi turi inyuma kandi turiko turakora ndakubwije ukuri n'izindi kontra ziri inyuma ibintu bizogenda neza kandi namwe nivyo muzobona yego ugiye kubihuza gute nuno mugwi munini usanzwe uzwi nk'ugukora amafilms n'ubundi kano kazi ni kazohava kabasamaza mukungukira hamwe mugahombera handi umugwi wa Holy Mountain yego ahubwo kano kazi kagiye kudutera intege kugira tuze tukore amafilme menshi kandi meza asumba aho dusanzwe dukora biciye mu zenzira murakoze cyane ku kanoti muzosarura maybe cyane diko izi filme zacu dukora hari ibyo tudashobora gushika ko bivanye n'uburyo umuntu ataba afise bivanye na support zikenya tuba dufise ariko mu gihe umuntu aba aronse support twifuze ko zina muntu wese yoshobora gushikirwa hari abarundi benshi bataraba filme ndundi ugasanga birabire filme z'abanyamahanga kubera iki kubera hari ibintu bibuze muri zino filme zacu si kuvuga yuko ikosa ari twebwe ahubwo ikosa ni support nkenya tuba dufise rero mu gihe nkatwe nka Holy Mountain twagira ibibakwe tukaba dufashwe mu mugongo na Esero ndakubwije ukuri tugiye gukora amafilme y'ugwego ruteye ubwoba kandi amafilme asa neza kandi na menshi ngire ko mvuga kano kantu bafana bacu murakunda kuvuga ngo muratunyoteza ndababwije ukuri Holy Mountain Films ntitugiye kubanyoteza mugiye kuronka amafilme menshi meza y'ubwoko bwinshi butandukanye noneho ngira barabona ko twatanguye no kwambara imyambaro iteye ubwoba gikomando no mukanya nabonye mwari ko muragitinga yego ariko kandi wewe ku ruhande rwawe personal umuntu yitwa Parfo of course ari mu bantu bagazeho muri cinema y'u Burundi ariko hari abandi hano bariko barakora nabo nyene bafise inguvu kubera iki Esero guhitamwo wewe bakugomwe iki usumbije bano bandi diko hari ikintu novuga burya zina muntu wese afise igihe ciwe kuko ngiye kuvuga ngo bagomwe iki canke kiriya noba mbeshe burya hari igihe Imana ivuga ati mwana nawe harageze yuko haguruka kuko diko tutavyirengagije cinema ndundi narayikoreye vraiment Samo kuyikora hura imazemwe iminsi kabisa narayikoreye kandi cyane imyaka myinshi nanditse filme nyinshi kandi abantu benshi bakunze ndibaza urabizi ndabyibuka rero haragera igihe rero Imana ivuga ati mwana wanje nawe haguruka nawe nubege ko kubuga ariko ntibivuze ko ari jeje nyene nzoguma sinya amakontra nabandi bazosinya yego we no kusinya ikinjana niyo jambo twakomeje gukoresha so ndabashimira ladies and gentlemen nibaza yuko mbe muri cinema hari abantu bashobora gukenera bino bintu ego muga nivyo aba imiduga ahubwo niwe warusige utaragura imodoka erega none ndabadondagure nk'abose baratunze imodoka nizere ko nawe nko mu mezi angahe tuzati kubona shadiko kundi imodoka y'ubuhe bwoko da Jeep kunda Jeep bace bakwambikira amajanti ngaha nyene byose ni iki yego ahubwo diko burya icyo Imana ikora aha ntiwosanga burya boss wa Esera ariko ariyumvira ati none ujya muhungu canke ijya ntuzenya burya noyiha kajipe si sawa mukaza ibaze sha mukaza Holy Mountains baja ku matere dufise Jeep nizo ndotero dukene birashobora gushika kuko Esero ntikenya ni company imeze neza ihagaze neza nimba dukurikiye nyakuba cyanye hera kamoto konyene urumva nengo bitako press kwigurukira muri rirale tutuga hehe dukora ibiganiro yego so nako navuga ati nimbaza ko abambere
bakwiye kwitura ino company ni bano bantu nyene muhuriye mu bikorwa. Amamodoka barafise ari benshi bakeneye ibintu byinshi, burya turafisemwe n'abarimyi n'aborozi, numvise ko harimo ivyuma ibindi vyuma bishobora kuduza amazi ku birometero, hari ibindi bintu byinshi bashobora kwitura. Hari ikindi kintu twosigira abantu baba bahinye ba filme baba bari mu gisata n'abandi benshi muri rusange, then cyo tubanza twongere n'ubundi twitemberere ino company turushirize kumenya n'ibindi byinshi. Ico no babwira no kudushigikira kuko atamwebwe nta twebwe, kandi kindi naco tunezererwa umugisha w'uwundi, kuko n'unezerererwa nawe uzoshikirwa. Murakoze. Tunezerererwa umugisha w'uwundi kuko niwe unezerererwa. Emana ntanye n'agasoro gakeza umve kano kantu, tunezerererwe umugisha w'uwundi kuko niwe unezerererwa nawe uzoshikirwa. We love you so much. Tubonanye tubana kantu kuri gatanu, of course mu subscribing ibikorwa bigere kure, ariko kandi nimba wumvise nk'ikintu nawe kwitura abana abantu ivyuma birahari bimeze neza kandi ku giciro kitavuna cyane. Still we love you so much. Hasta la vista. Dico Entertainment.